umukozi twakoresha aratwiba, dusigara turi imbokoboko. Dusigaye turi imbokoboko, twebwe icyasabwa cyari cyo kuriha ayo mahera ya banki. Banki yo ntuyisigurira ngo warahomvye, iyo umushahara ushitse cyayiha nta kindi. Ico gihe rero sigara ntabona imbere n'inyuma cyo gutungisha umuryango, ariko kubera ko isezerano rya mbere narironse biciye mu gusenga, nanje nari namaze kuva ruguru nari ngaha mu gisagara, nkabona aho mperereye kugira turondera Imana byo guhorana. Ico gihe nagiriwe amahirwe ndumviriza radio mw'ijoro ndyamye, numva ahantu bavuga ngo muri Repentance Musaga. Ndavyumvise ndandika akanimero, uwo munsi ndagirirwa amahirwe bukeye barakira. Mbese nenda hazi, ariko ndatelefona mwongere aranyitaba, aramuha orientation, ndamushikira muri biro. Ndibuka ikintu ca mbere yambwiye ati urafise inyanzi. Arasengera, asengeye arandemamwo ivyizigiro, arambwira ati wizere Imana igiye guhindurira, ariko ugira umwete cyane. Yibuka yuko n'imbere icatumye ndonka akazi nuko nagize umwete mu gusenga, ndakomeza. Nukuri Imana yaranshoboje, nditanga, haba Imana irakora. Imana yarantabaye, nukuri ntivyari vyoroshe, gusenga biragora, ariko uri mu bugombe bw'Imana nta kidashoboka. Ico gihe twarakomeje, dukomeje uko nabona appel d'offre, negera mwongere nkamubwira ingene bimeze, ndetse narigeze kubona mushira agapapuro k'umushahara mu kwizera. Ndamwereka ati nukuri jewe byancanze kabisa. Ndakamweretse, arambwira ati fukama dusenga Imana. Turasenga, aransengera, nukuri nabonye Imana itabara. Imana ica muri we imubwira ati nzogwiza umushahara inshuro zitatu. Kuri Imana ihezagirwe, ihabwa icubahiro, kweri yarakoze ibitangaza kandi vyarakoretse ubwo bushobozi bwayo. Rero haheze imisi narabonye appel d'offre, ndadepoza mu bandi, ndabwira mwongere ati hari akantu kabonetse appel d'offre hariya muri BBN, wanashaka kari namye ngira ivyiyumviro, namye ndamaje agenda nanditse, asanga nanditse ati Imana yompa muri BBN. Ntazi nari naravyanditse muri agenda, namye ndaba ntazi yuko hazohava soka appel d'offre. Isohotse ndagenda depoza, ndabwira mwongere ati mwongere uramfasha gusenga Imana, ati hariya hantu ndabona yuko bakenewe ama profile yacu. Turadepoza mu bandi, ntivyari vyoroshe. Tudepoje dusanga turi abantu 115 mu gisata ca shimi, barondera abantu 7. Ndavuga ati hana Imana kabisa, ariko kubera ko hari ico mwongere yari yambwiye ati wizere Imana izokora. Ndibuka turiko turasenga hari kwa gatatu, mwongere arampagurutsa ati haguruka ndagusengere, ndabonye ahantu bakuboheye. Arambwiye ati 2018 wari mu biki? Namubwiye ati je nari umuvakatere muri PNUD, ati hari abantu bakugiriye inzigo bibaza ngo urakize, ariko Imana ishimwe ko igutabaye, kibari bakuboheye mu mazi. Ico gihe kabisa mwongere aransengera, ndabohoka. Rero niyo mahirwe nagize, ahubwo iyo ataba yankuye muri ayo mazi njyana muri BBN sene gushikirwa, nayo Imana inyegereye mu mazi. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe kabisa, yarabikoze. Amaze kunsengera ndabohoka, turabandanya procedure yo gudepoza, turakora ama examen. Ndibuka mw'ijoro Imana irangenderera, tumaze gukora examen badutumye tugenda gukora interview, buca tugenda. Imana irambwira ati humura, intambara si yawe, ati humura intambara si yawe. Kandi Imana yarambwiye n'ikibazo baza kumbaza, yego kweri oya ntera bwayaguye. Imana yarambwiye ati seve bayikubaza, ati bitondeke neza. Ndabitondeka buke, ndabwira madamu nace nikanga, ndabwira madamu ati bwa bundi Imana
kandi seve ugenda uyizi kuko na madamu twarakorana. Itugiye mu gatondo ico gihe akavura kazindutse karagwa ikavyoroheje, ariko Imana yarahabaye. Nagiye nambaye costume na karavati avuga ati ndi kumwe n'Imana. Ndagenda dushitse twagize amahirwe bahera kuri mu gisata cy'iwacu ca shimi, baratubaza batubajije, turakora turataha. Ikibazo ca mbere bambajije yari seve, ico nyene Imana yari yambwiye. Bacambaza n'ikindi kibazo ca turataha. Dutashe twarindira heze iminsi 3 badutelefona ati felicitation baronse akazi, na madamu ndetse baramutelefona ati felicitation baronse akazi. Nukuri Imana yarahabaye, Imana yari Pantas irahari yarantabaye. Kuko nsubiza amasi inyuma, guhembwa ibihumbi 7 wari ku mushahara w'amajana 35 kubera ibibazo by'utugurane, awiyumvira ingene wotunga umuryango ingene wobaho niba vyoroshe. Imana yampinduriye ubuzima. Haheze iminsi dutanguye akazi, baca barategura ingene hariho abantu boduga Ikobero gukorerayo. Ico gihe ntivyari vyoroshe, je nagize inzozi mw'ijoro ntazi ivyari vyo, ndarota mbona dutonze ku kazi, abantu badutegereye muri portail twinjiye hajya muri BBN, bakubitwa, hari inkoni bakubitwa, ndabibona mu nzozi. Winjira wese yarakubitwa, je muganshikiwe ndanka na igukubitwa nase hacaba umugenzi ambwira ati we hagarara imbere yanje, canone imbere yiwe ninjiye wa mushefa cavuga ati we ntiwakubiswe, nanje ndamukubita. Mugabo nshasangayo hariho metre wiwe, acarankubita inkoni imwe ca nikangura ndabwira madamu ati bijya ku kazi ntivyoroshe, hariho ibitero sinamenye ivyari byo, ariko ntonze ku kazi shitse yari sengesho, ndasenga. Rero sinahabari ibintu bihava bikoreka. Uko vyagenze uko masaha yaterera, haraba akanama bariga ku muntu borungika muri inspection. Cangirirwa amahigwe uko vyagenze, byashiye muri izanzozi. Bararondeye umuhungu wa mbere baramupropoza ati wowe nawe duga Ikobero, avuga ati oya je sinoduga, ati kuko ndi mushashe Bujumbura, ati ahubwo ni murungike Liyeve. Umushefa acaza arambaza ati Liyeve bimeze gute, ubano Ikobero? Yarambwiye ati sindabibona neza. Ikibazo ca mbere cyangwa kumbaza yambajije ati mbe mwarose gute muri babiri na madamu wawe? Yarambwiye ati ni Imana. Ati habuza murabesha, ati ahubwo nta makuru ufise, ati uraza urabe Imana yacu dusenga iri ku Musaga, yaraduhaye akazi kabisa. Umushefu ntiyabyemeye, ariko ndamubwiye ati riga nawe yo gukoresha kandi ukabikora. Ati none waje kumbaza abandi bose baba bajije, ati nuko mfise Imana. Ashambwiye ati ngenda kurungika Ikobero, ndamubwiye ati ntangorane. Rero nabitahuye ko ari Imana yangendeye mw'ijoro, mbonye ingene umugenzi yavuze ati je ntavyo noshobora, ahubwo ni murungike naka. Ico gihe mbe twatashe iketeri bari mpaye cyo kuduga Ikobero, birahagiye ndaguma ngaho, gumye ngaho hagera kuduga. Nuko naduze nganyira, ariko ndashima Imana kugira no munsi Imana ashishikaye kunzigama kandi yangiriye neza, yarangwaniye nubwo bitari vyoroshe, yarahabaye. Rero muri no minsi iheze inama ku kazi yarakoranye, baratanga meditation, baragira ibintu biri, baca barampara promotion, barankura Ikobero ngiye gukorera aho mu Kayanza. Kuri ndashima Imana ni hafi, weekend nzoba ni ngaha muri eglise dushima Imana dukenguruka. Nukuri nabonye Imana itabara, nabonye Imana itanga ubuzima, Imana irazura abari bahambwe, Imana irazura abanyegejwe. Nukuri yo gushimirwa ubu kubera Imana. Niyo mpamvu ndayigumako, kuko ubuzima bwanje kubakiye gusenga. Subiye inyuma, je kare
petit frere yarasenga cane agasenga cane muga nkabona umenga ariko aranjena muga simenye ko ariko arategura terrain yiwe aho twiga secondaire yarasenga gose kabisa mwijoro akavyuka agasenga umugabo we wicabaye nagiye gutahura mpejeje kaminuza icabaye cagenze gute wewe ahejeje yize itari akazi yasohotse akazi kahari ntiyarushe nta n'ivyo kudepoza vyabayemo nuko yari yarasenze nanje aho menye gusenga Imana yantabariye ukuri bisigura ko mu muryango wacu tudasenze naco tuzofata tutegereye Imana naco tuzofata niyo mpamvu rero twahisemo